Ubaye rumwe mu bakoresha imbuga ngurukana bumenyi ntiwoba utaramenya yuko watwaye Ballon d'Or mu mwaka wa 2025 ari Osmane Dembele. Mbega Osmane Dembele ninde? Urugendo rwe rw'umupira w'amaguru rwagenze gute? Osmane Dembele yaratwaye Ballon d'Or nyuma y'abandi benshi bahora bahiganwa. Ninde? Ni muntu ki? Ni bihe bikombe yatwaye? Nahe mateka womenya amaze kwandikwa n'uyu mukinyi Osmane Dembele. Osmane Dembele yavutse ikareke 15 z'ukwezi kwa gatanu mu 1997 avukira mu gisagara ca Ballon mu gihugu c'u France. Asanzwe apima uburebure bw'imetero imwe n'amasantimetero 78. Akaba asanzwe akina kuri poste y'ubwataka, akina yinjiza ibitsindo. Asanzwe yambara inimero 10 mu mugongo kugeza ubu mu mugwi wa Paris Saint-Germain. Umugore wiwe yitwa Lima Edbush, umunyamaroke. Bakaba barubakanye kuva mu mwaka wa 2021, bakaba basanzwe bafise umwana w'umukobwa. Babiri ise bakaba ari umunyamari, mama wiwe nawe akaba asanzwe ari uwo muri Mauritania. Asanzwe afise abene wabo bavukana na bashiki biwe, nubwo ibinyamakuru akeshi usanga atamazina yabyo baba basanzwe bazi. Turabire hamwe ibyo Osmane Dembele amaze gushikako nk'ibikorwa bikomeye cyane imbere yuko atwara umupira wa Ballon d'Or mu mwaka wa 2025, naho inshuro 5 zose ziheruka zagiye zitangwamo Ballon d'Or. Umukinyi atigeze agaragara mu rutonde rw'abakinyi 30 bohabwa amahirwe yo kuronka Ballon d'Or muri mwaka wa 2025, akaba yaje gutahukana ico gihembo. Mbere yuko atwara ico gihembo muri sezo y'ibihumbi 2024-2025 yakinye inkino 29, akaba yari yacobe gutsinda ibitego 24 muri championnat ya Ligue 1. Tugiye muri equipe nationale, uwo mukinyi amaze gutumwako inshuro 57, akamaze kwinjiza ibitego bishika kuri 7. Ubwa mbere yatumwe ko muri equipe nationale itariki 1 z'ukwicenda mwaka wa 2016 mu rukino Ubufaransa bwahoye na Italia buca butsinda ibitego 3-1. Abo niko ico kirenge ca mbere Osmane Dembele yashikanye muri equipe yiwe y'igihugu c'u France. Dutandukire ku bikombe Osmane Dembele yoba amaze gutwara. Osmane Dembele yaratwaye igikombe c'isi yose ari kumwe n'ikipe yiwe y'Ubufaransa mu 2018. Yarahise kandi muri finale y'igikombe c'isi nyene mu mwaka wa 2022 ari kumwe n'ikipe y'Ubufaransa. Yarashitse muri Coupe du Monde y'amaklub, igikombe gisanzwe gikinwa n'amaklub baritwaye neza ku mugabane wa Buraya, aho yaje gushika muri finale mu mwaka wa 2025 baza gukugwamo na Chelsea batsinzwe. Yaratwaye La Liga 3, izo yazitwaye mu mwaka wa 2018, 2019 n'umwaka wa 2023, aho yaraye kumwe n'ikipe ya FC Barcelona. Yaratwaye na championnat y'Ubufaransa muri Ligue 1, akaba yarashoboye gutwara ibikombe bibiri. Ibyo navyo yatwaye abamaze kubitwara mu mwaka wa 2024 na mwaka wa 2025 ari kumwe n'ikipe ya Paris Saint-Germain muri sezo zibiri gusa amaze kubakinira. Ibyo nivyo bikombe muri Ligue 1 amaze gutwara. No kuvuga yuko inshuro zose amaze gushikayo yashoboye gutwara ibyo bikombe. Yaraye meilleur buteur cyangwa se watsinze ibitego byinshi gusumba abandi muri Ligue 1 muri championnat 2024 ishira 2025. Yatwaye Coupe d'Allemagne aho yari kumwe n'ikipe ya Dortmund. Yatwaye kandi na Coupe de France ibikombe bibiri mu mwaka wa 2024 na 2025, naho nyene yari kumwe na Paris Saint-Germain. Yaratwaye Coupe du Roi cyangwa se ibikombe by'umwami aho yaraye kumwe na Barcelona mu mwaka wa 2018 na 2021, no kuvuga ibikombe bibiri. Yaratwaye kandi Coupe d'Espagne aho nyene naho yaraye kumwe na FC Barcelona, yaraye hari mu mwaka wa 2018 n'umwaka wa 2022. Yarahise kandi muri finale ya Super Coupe d'Espagne aho nyene naho yaraye kumwe n'ikipe ya FC Barcelona kuko niyo yakinira, akaba hari mu mwaka wa 2020. Kuvuga urukino rwa mbere yakinye nk'umuprofessionnel w'umupira w'amaguru, yaje kurukina ari muri equipe Yaronse, aho go rukino yakinye ku itariki 6 z'ukwa 11 umwaka wa 2015. Mu ncamake, umukinyi Osmane Dembele amaze gutsindira ibitego 36 equipe ya Paris Saint-Germain mu masezo 3 ari karakina. Equipe ya Barcelona yatsindiye ibitego 32 mu masezo 6. Equipe ya Dortmund yatsindiye ibitego 8. Equipe ya Rennes nkuru yatsindiye ibitego 12. Equipe ya Rennes B ariyo yakuriyemo yatsindemwe ibitego 13.
ngibe ibikorwa rero Osmane Dembele yakoze imbere yuko ashika mu gutwara igihembo c'umukinyi asanzwe akomeye kw'isi, ashirwa ku rutonde rwa mbere iyo yitwaye neza muri sezo yose. Umenye ko iki gihembo gisanzwe kigaruka buri mwaka uko umwaka utashe. Nyuma yo kuronka Ballon d'Or, amosozi yararize arakoroka kubera iyi Ballon d'Or mu kwitanga nta muntu numwe yarayizi, bose babimenye hageze umunota wo gutanga Ballon d'Or. Kumvo zuko hagiye haravugwa imbere yuko Ballon d'Or itangwa, bigasanga bishabuje bamwe n'abandi bakavuga ko barenganije, bamwe ntibitabira ibirori. Osmane Dembele yabibwiwe muri uwo mwanya. Amajambo Osmane Dembele yagiye arashikiriza, ashimira abavyeyi biwe, ashimira ekipe, ashimira abagenzi biwe, ashimira n'umuwanje wiwe yaguma amubwira buri munsi ngakore cyane umunsi umwe azotwara Ballon d'Or. N'amarira menshi, ariko mama we yavuze yuko Ballon d'Or ari y'abanyafrika. Ni kumvo zuko abavyeyi basanzwe bamuka muri Afrika, nabo bumva yuko Ballon d'Or bitwaye n'abanyafrika, ariko umukinyi wewe asanzwe afise ubwene gihugu mu gihugu c'Ubufaransa. Mwakoze remwe twabanye muri no video, mwese mukore subscribe, like, share na comment, ibyo bidutera intege bigatuma tubandana tubazana ibintu bishasha bigezweho, naho utare tuganira ku zindi ngingo.